manake urabana nk'aba kera umupira twawukinira ngaha yego hano ba nibazo nk'iza Saido bavuye baboneshe kure no urara mugabo uwi kubera bazanye pave urasa neza kandi ariko ni sawa kandi iyi pave yari programme y'ababirigi bari kurumva ni sawa entreta oya ni sawa kandi abana bacabura aho bakinira ibi mu myaka ingahe nta byari bihari urabo uramaze kubona yuko ubu kera ku ntwaro za kera ziwanye Henken wayinywera muri VIP mugabo tugendajya mu botike nko mande Henken urabe kudani urumva kera ku ntwaro kandi rero prix nkijyanye niyo muri ville yego nibyo ni ikikwerekana yuko ibintu bimaze kuba decentralisé ahantu hose urahasanga umuzigo none nubona aho ngaha andazi ninjinda aha nakira kimobura n'amariyo urafise Henken none ubona abajama bashara tuvunye je ndabemera sana uramaze kubona amasengesho yabo abaho umushehe yego umupatiri n'umupatiri baze kwari kubera nta moko umva nta moko ahagarikiye nta masengero umva nta bwoko buhagarikiye nta macakubiri ahagarikiye ku idini nta macakubiri ahagaze ku moko bisigura yuko abanyamurenge n'abakongomani kandi abanyamurenge mu Burundi umunyamurenge wese ari mu Burundi ariyumva yuko ari umukongomani urabyo ariyumva uzorabe umunyamurenge yahungiye mu Burundi akagenda muri Canada cyangwa za Amerika ntavuga cyo kimwe n'uwahungiye mu Rwanda kubera mu Rwanda bo babumvishe ko ari abatutsi mugabo mu Burundi babumvishe ko ari abakongomani ako kantu kari très important kubera muri Kongo nta bahuti n'abatutsi babaye byo bahuti n'abatutsi biri mu Burundi no mu Rwanda so rero burya gukunda igihugu si itegeko nateko yagiye gukundisha umuntu igihugu ni wewe gutaka kumenya ati none habaye ikibazo bigenda gute wowe nawe ucibaza yuko no fetwe nakubashe nagutinya abanyarwanda naho bihendera twe turabubaha tububashe biri mu mico y'u Burundi kuba umuntu ari we wese mugabo rero bacha bibaza ati aba batipe bagize iki badutinya c'est faux je nuko narongoye umugore afise amaraso y'abanyarwanda kazi nk'ubu no kandi ko kunda abanyarwanda Yes, welcome ladies and gentlemen. We're home community. The community is on the midway. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV so because of Ghana. Burundi mwandika zani kijana ko Ibrahim America no stari. Ubongereza ese mu guvya abantu ndavuga mandi sinabi. Subject mwingi mwese nabaha ikaze. Yes, musu dasanzwe no musu aho d'abord turi mu Buyenzi. Turi mu Buyenzi kuri 23 mu Buyenzi azitwara abakora imituga abagiye atandukanye. Yes, turi mu Buyenzi tujoganira umuntu adasanzwe zabiyaga byinshi bitandukanye ku rugendo yes turi mushasha kuri chini yacu ndagusaba kugasa kubaka umuryango munini hama tugere tuyaga byinshi bitandukanye umaze kubona imodoka muca mubona imburugini tuje ko asibit wa se mavumba gutega muhungu meze neza none baba mu misi yose z'imodoka imisi oya bariko meze neza rero hapa jamani kwa itaona mtu Ligani mufundi. Leo tembea. Ini yangu. Wewe tembea ni mtu yangu utagira mautwara. Yes, I'm going to go to wakunzi wa African TV. Kama wakunzi wa wewe. Kama wakunzi wa African TV. Natokea wapi? Yeye ni kiboss. Ni sabuni boss. Sabuni buri. Yakuri myako. Una myako. Nasi na wange ndani yako wewe. Sasa mbona uko na nini na myako? Jani, sasa kama nafanya gani? Umeua myako wewe. Mimi nikitaka kutoa myako najipakaraga hivi. Hii ni natoa myako. Na hii ni mubambie. Na dema alikunyima na kupa. Hapana, nipe na mimi wanipe basi. Mwana kuwa bari ibyo bintu. Video yes mu Buyenzi rero. Kandi wanyu. Safi. Uko bien? D'accord. Nimeoa.
abo bakuranye ko mwarongoye nk'adutumi kandi musa ngo hari umwinjiriro Jessica le musana rero kuri African TV none urashenga hanyine cyane urabona ko tugaye akizwa mukuru no mu mwe musimbizi ubatse ibyo bintu sivyo yani kinyabubanda ivyo sivyo byo kumuri abandi bakobwa ku ruhande ngisha umugore mu rugo ufuka wihana ukikusohoka ibyo ngeso si bimeze neza rero amakuru yawe bariko barahangayika sasa kijana bai kwa basema kwa bai hapana mwanibia bai kwa unaona kutemela sanga iga itaanza kurangi kweli hapana leo sangapi saa 10 kwa hapa sasa yasimbizi ama mu bibazo igihe cyose ayi numwe nibyo bakora no kugoroza no ari kugoroza imodoka fu n'izi zose ngazi nabaza bena agafata n'ababosi baraza mu buyenzi gusa ega ibintu byo mu buyenzi birizewe cyane manake urabona nk'aba kera umupira twawukinira ngaha yego hano ntibazo nk'iza Saido bavuye baboneshe kure no urara mugabo uwi kubera bazanye pave urasa neza kandi ariko ni sawa kandi iyi pave yari programme y'ababirigi wari kurumva ni sawa entreta mu oya ni sawa kandi abana bacabura aho bakinira ega byasabwa yuko basi bakitiya pave hacyaba materi abana bagenda gukinira fresh abana bagenda gukinirana wana nk'iyi hotel Bon Voyage nasaga ari mu bambe gusa urabyumva kubera nk'izi n'ingabire aba nibo bavamwe aba bari kwaseruka igihugu no munsi banyange n'abandi ari nibo bakubakinira aha baca bavanga bagashagenda kuri Saint Augustin hajya kuri 19 urumva Saint Augustin canke hari amatere menshi no ayo basemwe amazaba boss ba Venera none se ayo batsa amasoko sotwa none umuhari none ko bari barubaka ibintu vy'iterambere none si kazoza kaba petro niyo bara footballere bakaze ega bisha cyabivamo bagaca yani babiheba umuntu akunda umwuga wiwe ntashobora agacha ukinira kandi Venera yahuba Saint Augustin ngaho harahari n'ubu baraja kuhakinira ariko antwe ikintu ciza rero mu buyenzi ona ugudeja hasa neza cyane ni fresh bari bunya hari amazu menshi kandi meza urana ko nabavishurove baza kuhakorera show deja rona afishe yiwe na bifes namaze kuza kuhakorera concert yes ibi mu myaka ingahe nta byari bihari urabo uramaze kubona yuko ubu uyi kera ku ntwaro za kera ziwanye Henken wayinywera muri VIP mugabo tugendanya mu botike nko mande Henken urabe kuda urumva kera ku ntwaro kandi rero pri nijyanye niyo muri ville yego nibyo ni ikikwerekana yuko ibintu bimaze kuba decentralize ahantu hose urahasanga umuzigo none nubona aho ngaho andazi ninjinda aha nakira kimobura n'amarefe urafise Henken none ubona n'amarefe yose arahari ni fresh eze neza turabiye Henken yawe sinahuye kera ibi babisanga muri ville gusa yes muri ville nahone bwabo bari basanga bumwera nk'abatutsi gusa mpereza kandi ni hoje kagwa ngahe 10,000 matubiri none baza ko manje gufyina nene nawe ko simine kene yizi saha none biraguce ne uyiguze kandabe ni wiguze ikindi kikwereka yuko ubu Burundi tugezemo uno munsi turi muco bita imbona kazoza abantu batari babizi ko turi mu mbona kazoza ucubaza ati none kera Henken nayinywera he ubu simbizi ayinywereye andenywere he gashef simibotike kera utagiye muri za archipel bwabo babisanga yishemwe abatutsi bibururi nta Henken wanywa ndabesheka boss nta niyo yarazi uyu mubazi yarazi ko Henken ari inzoga z'ababosi gusa urumva ngo manze kwisikana ndayigagira yego se yako nawe pe none wewe kwenda kwere kwari oji none singinga si website ya wana kumara kuri Henken yego kwera nivyo Henken noni connection kwemerera connection mu bantu sana mu mega nafisi yes nanibe wapi
muri Henken yagakoye oji ndayiguriye muri Henken mu misite ngagure muri Henken wigure mu misite yeso bo biraboneka ko ibintu bimeze neza nko mu misite ugasanga hari ibintu byose we ni juste raba ni juste kukwereka yuko uno munsi ubuzima ntibukiri si muri ville gusa aho buri hose nyugurira ashaka amenye nenda kenye ubwo ndura nari ngwana arumfa ari kukwe ntuguruza me we ni juste niko ndakwereka yuko ari abantu imbona kazoza bayitaho urukundi ngabo nkatubwe twakuriye ngaha mu isite ndashaka kubwira kera nk'ibyari biri ngaha yari waruzi ko ngaho ushobora kugura kandi nampise attention mu buyenzi bari bazi nk'undi mwiramazani ego ari bazi gusa yuko ari ahantu haba abisilamu egaye hajya ikintu cyitwa amacakubiri urabizi yuko hariho bro binda kureta ejo sinzi ko amenye discours ya president yavugiye mu rusengero ego ariko aravuga ibintu by'amacakubiri abatipe turaza kubizamo mu mwanya abajama bashara tuvunye agenda bemera sana urabaze ko n'amasengesho yabo habaho umushehe ego umupadiri n'umupadiri urabaze ko ari kubera iki nta moko umva nta moko ahagarikiye nta masengero umva nta bwoko buhagarikiye nta macakubiri ahagarikiye ku idini nta macakubiri ahagaze ku moko uravyumva mzee baba ego ndo mara banakwambia ati cyara tuvunye kwa sababu byarabavunye ugere babigereko byari bigoye ko mu buyenzi wagurishiriza inzoga nambo wowe atavyo waruzi none ugese umusigiti none none okay pare vile pare yesi mosque ega hajya abantu ugese umusigiti ego imbere yawo ubaza ko kera mu myaka inga imbere wosohora inzoga guki imbere y'umusigiti nasema bongo salama sheikh abako bari pambana sindabikira iswa umwe bikira iswa barafuza sikere kwa menda kubika no kimwe nta myaka ingahe iheze uravyumva kanda mu kwanza kashire muri frigo urumva nta myaka novuga 10 iheze ngaha mu buyenzi bigoye yuko kugurira inzoga mwe barabara gute kubera iki hari higanzwa abisilamu yes mugabo bose urumva byarabaye mix ikanyishe amucuzo tucenga rero dusesangure kambikire muri byinshi bitandukanye cyangwa tuganire byinshi bitandukanye aho haba speech y'umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amakanda akabaro n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye hariyo speech ya President Paul Kagame naho nyene hari byinshi yagiye aravuga bizo kuganira ko uruno munsi dusesangure kugira ngo turabe umubano hagati ngaha mu karere mbega bifashe gute yes katucare gahi wacu yes mugore mubona rero Simbizi the boy yamaze guhindura n'akanyobwa karibu sana kandi asante sana umeze neza cyane bon gusa tout simplement nagomba ndabereke yuko aha hari terambere je en fait ndiko nkubu ndiko ndagenda nko muri Congo dernièrement nariko ndaraba apana ibi wabonye mu buyenzi aho ubona byageze no ngaha naratangaye ngeze kuruhagarika mbona uyu mugorigori mugorigori hari n'inzoga nshasha ya brasserie okay mbona uriyo muri Congo oya kuruhagarika kuruhagarika ni mu Cibitoke ni mu Cibitoke cya Rugongo none ahantu ko hahora ari nyene birimani nyene ahantu gatatu ntaterambere gari rihari kandi donc wasanga inzagwa wani hari zari zihari stadi urumva na ahantu kugira ushobore kuronka inzoga iyo mamustere yiki wabanza gushika swate kuri centre mu Gasenyi kandi ahantu zanyobwa basanga ari mustaneri komiseri cyankene mwe ukabona ahantu n'umunyagihugu musanzwe yo ngaha arashikirwa urabyo ofete ni concept nagomba ndakwereke yuko uno munsi igihugu kiramaze kuba decentralize gusa ikintu kimwe cyo nyene gisigaye mbona nuko hariho n'amaservice amwe ya leta amaservice usanga nkenegwa menshi nayo yuko yoba decentralize kuko urabona neza yuko igihugu bimwe twara tugenda kurondera mu miji ubyaramaze gushika no mu mitumba no mu makartier niyo mpamvu urumva juste ofite nkakajya kagwa nakaguze juste kugera abantu ndabereka babone yuko bya bintu twasanga za arena twaba oblige kubisanga za archipel ari usanga kenshi ataramira abatutsi urumva rero ni juste umuntu w'igihugu ni batanguye ndakunda systeme ihari
nyene batanguye gufata ubutegetsi bakabwegereza abanyagihugu kero wasanga abanyagihugu batinya abategetsi batabubaha ngo no musi umutegetsi muravugana muragira iki murana mu telefona urinzi ubona n'umukuru w'igihugu atanga nimero za telefone ntiurantelefona ufise ikibazo agatangaza babura amatari za mustaneri ama service presque uzogenda no mu gipolisi usanga ama nimero y'abakomiseri amanitse ku biro kera soko byari biri wasanga umuntu urumva ubu hariho kujya ku ibintu byose bari ibintu bisanzwe ariko nubwo biri uko rero umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yamavuga yuko turi mu iterambere ariko hatabura abantu bamuvyongera ugasanga bamwe bariko baza kubitoba kandi ibintu byari ko bigenda neza mugabo ugasanga ntihabuze umushikiranganje umwe ugasanga yakoze ibitajanye undi ugasanga yagize ukunyu ugasanga yagize ibindi bintu jo ugasanga nawe karavyidoga kabisa muri ico gihe ntumva yuko hariho n'abantu usanga bariko barasubiza inyuma iterambere ry'igihugu urumva for real abantu abavyonga bamaho hariho n'abantu ucusanga gendeze kubabesha sinabaza yuko Burundi buzora nk'umukuru w'igihugu mwiza nko dufise no munsi urinzi ubona ibibazo bagaragaza kumunanirisha kujye sinovuga yuko ibibazo bifise president de la Republique president nta kibazo afise ahubwo hariho umugwi w'abantu baba bagomba kunaniza kandi bishimikije amategeko ega bro hari umuntu je nkajya nagiye gutabara umuntu ngiye arantabaje atebana je burya ingonga usimbira hano hantu urabe ngene ibintu bimeze ugasanga umuntu yishimikije itegeko iyo tegeko nyine agacari koresha kugira arenganye umuntu kandi iyo tegeko nyine akaba yari mukingira nk'ubu nyine itegeko rivuga yuko kizira gufunga umuntu muri weekend atari ibintu nyine vuga ati ni ibintu nyine bana ka diligence ugafunga umuntu muri weekend ibaze nk'umuntu bari bafunze dimanche 22h ntiyishe ntiyagwanye agacafungwa kiba telefone ari lendi mu gatondo ntibana bugere nyarukati bana ndabaza umupeje ati none umuntu bamufungiye gutano masaha ngo yangoro atangura kunsigura agacara kunsigura iby'amategeko kandi ari mwikosa abyo wenyene akati n'umuntu ibaze umuntu nyine byaje byagenze ahantu yaba mu Kamenge hama umukozi umubanyi wiwe aza kumubwira ati bana je burya rero mabuze nitubanye neza ati rabundonderere akazi si simple aramurondera ibisanzwe twebwe ngana n'abakozi twaba tubona bagiye tutazi n'ingene bagiye kumbe rero umukozi yagiye yivye mugabo urumva nivyo bintu yivye n'umuntu yari yamwasiga ituri kugira ngo amushire muri amashira hamwe mwe y'abakozi uwo mwene kumurangira akazi ntavyo yarazi ko yivye cyo yakoze kandi umva kamwe umuntu aje akakubwira tije ndonderera akazi hari benshi baba bakeneye abakozi twese tumadukenera abakozi tukabana batuje ntitwa tuzi ibyo umukozi ibyo yavuye amadega yavuye akoze je ndibuka Mugisha akiri muto hari umubone yigeze kumurera yavuye akoze amadega menshi cyane ruguru yigeze gusagura n'umuntu umwe yamufiye amumenya yaciye anyika no gusedura ntiyasezeye urabyumva rero uwo mudamu acabwi uwo mwene uwo mukozi umva yazindutse uwo mukozi uwari yasavye amuronderera akazi acamuronkera akazi mu Ngagara acaramutwara wa mugore yahora akorera saa 3 z'ijoro acaza kumubwira ati wewe twantwariye umukozi kandi umukozi yavuye anyivye ati ntavyo narinzi tugenda akora icyo iyo yagiye bacaburira imodoka nahari kumbe uwo mugore yari yapanze akarere bujye bace bafunga uwo mukozi no mugore 22h no muri dabo baba mukame ugacha bafungira mu Ngagara no bafunge none birakunda ko gufungira ahantu mu karere utabamo ni byo nyine ndakubwira rero ati jewe iyo umuntu ari mukuri n'intervene vraiment yego kwa agenda umuntu nakunda umuntu arenganye buryo umuntu bamureka baje bacamureka urabona nzize rero urumva narashitse none nk'ikivira amakongo nk'igishiga nshitse tubavuga ati bana byagenze ukuntu bavuga ati yacu ntibibaho
tugiye kuraba gutya dose ndayumviriza avuga ati hapi njye sindi mu avoka cyangwa umuki ntibibaho vraiment ifero ko n'abarundi bazaramenya amategeko abagenga ukabona umuntu kubera utazi amategeko ni interesa muzi d'abord yuko nijya ari video recherche umuntu ayitanga nk'umuntu ukimvira umuntu yafashwe ukarondera n'itegeko na rimwe ryatuma ukaribura mugasanga ari umuntu abagomba kuba muri informel ifo ko abantu bazi baramenya amategeko yabo nabo rero usanga nk'ivyo bibaye umva ntabwo ari president de la Republique yabikoze president de la Republique yaravyumira abona ati ntibikunda ko bazoragirwa aho abantu benshi yama bitwaza itegeko kandi ugasanga abikora kugira akwereke yuko nawe yene akomeye uravyumva ya nabo rero nka wewe ifo ko turabera ijisho uravyuka nkubone ngo numva ngo nukora ngo ari umupolisi ngiye amufashe no bazati wamufashe kubera iki byagenze gute kenshi na majorité y'abantu usanga agomba kwikingiza itegeko kugira arenganye umuntu ivyo rero nivyo rero nawe rero tusanga rero ariho bagomba kuza bagomba gutobera umukuru w'igihugu mu gihe tugifise intovi genre abantu batoba kandi bafise bafise ijambo isikona neza ko virushe gushika mu iterambere birakunda oya ega abo nyene baba bafise ijambo nawe uburifise no mwene gihugu ego murare kuri service ya leta bari kuri service yiwawe ni juste gusa kuba yuko tuba juste abene gihugu bitahura kubaho witahura uzi amategeko yawe uzi ibyo ufite uburenganzira point my brother kuba ngurumva ngo oya nta muntu afite ijambo gusumba uwundi gusa n'abantu baba bagomba kwikomeza bagomba kwitwaza icyari barakora cyane cyane bavuga ati je uranzi je uranzi rero je urinzi umpamagara je nkaza ku interview je uranzi nikora oya napana ndakwera nje ndi no je uranzi ikagende ndi umurundi kuri papa na mama uravimbaga bro fisekananga muntu sindanga mu na passport y'u Burundi lo fait que mbanzi yuko ndi umurundi mbanzi neza yuko ati ibyanje bigarukira yagushika ngaho kandi rero sinokwemera yuko mbona numwe negihugu ariko ararenganywa ndahari oya kwera mbanzi iteka icyo rivuga uravyumva nkavuga ati je narabwije ukuri ati banyakubaho yego iryo teko ndavyumva abaopeje barakora mu ijoro baragira ibika ati mugabo umuntu yakoze ugira zenga hamwe ijoro afise address afise hawe 2 witwa yuko ari umusuma yaragiye kumuranga ni example ndiko ndaguhereza kuri abo umva yuko opeje afise ijambo sinamurengeye mu kazi kiwe mugabo naje nk'umwene gihugu ndafise kubaza nti none ko itegeko rivuga uko eski ego hari igihe umuntu muzana gihuti niyo ka Franike tugende mu ngagara ndakwereke uwo muntu ahari urahabonye uwo turabana ivyo byo tumagenda mu gasho nakurangiye none cyane ndabibona nume habiweze kani benshi rero barabona ibintu bagaca abanuma babyumva bro hari ibintu ngaha par exemple ashobora gukora nk'umwe barabara hajya mu hari hano leta yaranja ikatera amashugwe bagarasiga n'inzira y'abapieto ugashobora umuntu akaracha mu igazo wowe umubona mpaka umupolisi azoze sekana nawe umubona urashaka kubati no binabaye ngombwa uramutora ukamutakira ukamushikiriza ubutungane bibaye ngombwa bijya n'umutungo rusange ejo bro hari ikintu nama mvuga ntuzi icyo uzobe ejo ugitegura none ejo nibakugera nk'umurongozi avuga ati ukire truva ni ujejwe kujera ubunyene ni ujejwe kujera dufate iverdure yose aya ma espace bagenda baratera ry'amashurwe asanga responsable abaye wewe muri kahise warabonye abantu baca haje tutimagine muga isi wabaye umuntu wavuga ati ugire warahivyitwararitse vyo korohera kugenda kuzamura murakupa canke mugenda muhavomera gusumba gutera bishasha giye abaye baraciye rabure inguvu wokoresha wisanza ari ubijejwe bijya avyo rabingo buri mwene gihugu rero wese kuko bita itunga rusange dusangiye twese rya Burundi yego bakwibungabunga ubwo kuri bere ijisho
yego yes nibaza yuko nico twari duciye ko kugira ngo hari abantu benshi usanga babinigwije usanga guta amacupa mwibarabara uko yagenda ishashuka sanga guta mwibarabara ugasanga koko uri kuca mu mashugwe hari inzira irahari kubwirizwa gucamo mugabo ugasanga uri kura cavira mu mugazo no mu mwibarabara mu bantu usanga ibigazo yaramaze kubamwe inzira yamaze kuba inzira nibaza ko ari byo bintu abantu bashobora gukosora kugira ngo niba dushaka igisagara clean ahantu hasa neza tubuye tumba kuvyibungabungira amasaya kigasa neza yes hari ikintu ushaka ko tuza kwinjiramo cyane gose nyuma yo kuva by the way aho boro mu Ngagara kuri zone nahasanze ibitsinga bya Regidezo bishanyaraje babishobora abantu ba Regidezo bazogende kuko nahantu dufate nk'ubuhaguye nk'amazi menshi agatega ari mu byatsi yokora amade wala ibitsinga mu Ngagara zijya karti insinga duca hajya kuzone mu Ngagara ayane ku izone hashitse hajya nyene hariho akagazo kari pembeni kuziye n'insinga gusa nibitsinga mani byuguruye bitari izore voilà cyaba mu gihe cy'imvura amazi araje abaye menshi umva amadega yo korajya amakuru circuit n'amake kandi bakabisiga uko nyene yes nizere ko bari dukurikirana ya sesa umuhafisi ashobora kubikora ko bagende mu Regidezo barabigene ni inyungu rusange uheruka muri Kongo ntushobora kuja kwinjiramo rero uno munsi tuza kuvuga ku banyamurenge ubuherutse nyene icubahiro umukuru w'icayo cija c'u Burundi yarashoboye kuvuga ku kijanye n'abanyamurenge ko abakongomani koko aravuga ati vyamoko kumva ko abatutsi canke iki byazananye n'abanyarwanda ivyo onye tuzyo vyavuye ahubwo gusa abanyamurenge n'abakongomani wavuye muri Kongo si tubashimeze gute muri Kongo ni fresh sana muri Kongo ni bon muri Kongo hariho akarere kaniniya barakavya hari ibyo bavuga usanga atari mugabo sinzi kubona yuko bamaze kunuma barabuze ibyo bavuga kubera abarundi twahagurutse tureka turabereka ukuri jewe abantu ba mbere jewe wanashaka je duhuza cyane ko d'abord tuvuga ururimi rwegeranye turumvikana n'abanyamurenge abakongomani n'abanyamurenge turumvikana kubera ico bavuze ndacumva nico mvuze baracumva urumwe mu bantu yabanye cyane n'abanyamurenge cyane gose gose cyane gose ugerageje kuraba abanyamurenge muri bo bifisemwo kuba ari iki bifisemwo iki koko bifisemwo kuba abakongomani je ndibuka nigari Cedric ari umunyamurenge twigana aho kwanza wumve neza yuko abarundi uyu Burundi ni hanga rikomeye ni igihugu cy'amahoro yavuga ati ni igihugu cy'amata n'uhuki vraiment nivyo mu Burundi uje ukahagana wiyumva yuko uzorabe sinzi kurabona yuko u Burundi cyo gihugu cya mbere n'umunyamahanga cyitira ati genda mu Burundi uravye hospitality u Burundi butanga u Burundi d'abord iyo uje ukabubamwe neza atarabaza babavyongera bituma haba ibintu by'imikwabu gusaka kwa cyane sometime nabyumva yaba batabavyongera mane ngaha nta muntu abagorana abarundi n'abanyamahoro umva je n'abarundi bavyongera iki vraiment je navuga je umutipe twigana yitwa Mutegetsi Ndaje Olivier tugeza mbwira yuko azoba president wa Kongo ufite ico gihe bari muri Canada umenga birashoboka ni ari Olivier rero yaba kumusaga tugana mugabo yaraciye ubwenge Mutegetsi tugana ni Cedric abyo urumva neza yuko meme n'amashure public barayigamo pana gusaga hari abenshi usanga biga barajya benshi abanyamurenge benshi usanga biga hariya za Centre scolaire congolais aragitwa za la solution hari amashure menshi y'abakongomani yego abyo hanajya mu buye aha kuri ajya kuri Boston ajya kuri King Star epfo hariho ishure ry'amashure nk'abiri atatu y'abakongomani hajya hahora Italibu hariho kwa Dar es Salaam naho hari ishure ry'abakongomani mwijabe hari amashure yangaye y'abakongomani urabibona so kandi la majorité y'abantu babiga n'abanyamurenge usanga bariyo bisigura yuko abanyamurenge n'abakongomani kandi abanyamurenge mu Burundi umunyamurenge wese ari mu Burundi ari yumva yuko ari umukongomani urabyo ari uzorabe umunyamurenge yahungiye mu Burundi akagenda muri Canada cyangwa za Amerika
ntavuga cyo kimwe n'uwahungiye mu Rwanda kubera mu Rwanda bo babumvishe ko ari abatutsi mugabo mu Burundi babumvishe ko ari abakongomani ako kantu kari très important kubera muri Kongo nta bahuti n'abatutsi babayo byo bahuti n'abatutsi biri mu Burundi no mu Rwanda igihe bagira ivyo kugabura igihe bagira ivyo kugabura vy'amalimitation uzo kuri kene histoire meme muri Tanzania na Tanzania yarigeze kugira ikibazo kinini ya cy'abahutu n'abatutsi mugabo muri barakizera oya bobo ega igihe badelimita hari ibihugu byatakaje ahantu nk'izi za Uburundi bwagera Tabora uravye n'abantu bajya abita abaha muri Tanzania waravye gutya turasa ego me nimvugo hari umujama nkunda kurikira kuri Facebook yitwa Kisweta ujya sumuha Kisweta ujya numuhangaza aba iruguru hari amwe twaja hariya Ikobero hariya Ingara hariya hose urumva bajya n'abantu bisanze muri Tanzania ako barundi rindira before abazungu baje kugabura ibyo bagabura bataragabura bajya igakera hari ubwami habaho amasheferi uravyumva ubwami bw'Uburundi bwabugizwe n'amasheferi wasanga hariho sheferi kwa hariya umushefu wasanga atwara hariya wasanga ari umushefu mugabo bose wasanga arabaganwa tima barundi uravyumva mugabo bamaze kugabura ibyo bagabura byabo harabisanze hariya bisanga bavuye muri perimetre yabo bisanga bagiye ahandi mugabo abo bandi ko bafise concept y'ingene igihugu cyabo ingene bipanze abo bantu nabo cyumva bitwa abahangaza gusa icyo baca bagiranya abahangaza bagira imiryango muri bo baca bagira icyo bita ama-clan mu Kirundi ni ama-clan ni imiryango mu Kinyamurenge bawita umurara umurara nawe uzokuma mugati mbwira umurara wawe Gavyo? Umuryango yes nibyo. Kubera ni hanga gimukiye ahandi. Bagari baza kumenya tugira n'umuhutu cyangwa n'umututsi. Ahubwo cyamenya bati abiri hanga ryose ni nko muri aha muri plaine ya Kongo aho naciye hariho iyo bita sheferi rundi. Umva rero club kandi bona kibazo bafise. Bo baritaye ko ari abasheferi rundi. Kandi mu Barundi naho urazi yuko bagira imiryango yose bakijya gihe cy'ababiri urazi yuko bamwe biswe batutse abandi baritwa abahutu abandi baritwa ibiki bisigura yuko ivyo oyi biba hagati ya miryango biba hagati ya bwa bwoko bumwe mugani biza kwitirirwa ngo umubembe ngagiye kwica umututsi kandi n'ababembe nabo bafise yindi mice yabo muri bo aho ndo bishabikunda rero ni mu Burundi abahungiye mu Burundi baraza mu nkambi bose biswa abakongomani warabibonye hariya turi hariya muri aba bakongomani rero harimo ababembe harimo abashi harimo abarutu abakongo abakasayi abakiki ubwoko bwinshi kandi buri bwoko bwose nabwone hagati yabo buragira utundi tuntu rero niyo miryango si ubwoko kandi no muri bo hariho imiryango idatwarana ya n'imico yabo bacabagira n'imico yabo abyumva rero bro umukuru w'igihugu nyene cyubahira avuze ati abanyamurenge rero n'abakongomani ni kubera tuzi ko bajava Kongo iwabo ni Kongo ubutaka bwabo isi yabo iri Kongo mugabo bahungiye mu Burundi bitwa abakongomani gusa bagira umwaku bahungiye mu Rwanda baca bitwa yuko ari abatutsi kubera u Rwanda rudandaza abatutsi bishwe wibaza ko ari kubera iki ubwoko bw'abanyamurenge bwaturatujwe cyane gose kandi suno musi kuva mu myaka ya kera bwaturatujwe kubera u Rwanda rudandaza abatutsi bishwe 94 kandi sigure ngaho nyine icubahiro yavuze ati
muri 1959 umunyarwanda amaze guhungira mu Burundi ngomba ndakubwire kwanza yuko muri 59 nta ntambara yigeze iba mu Rwanda. Nabyo nta ntambara yigeze iba mu Rwanda, ahubwo hari ikintu cyabaye mu Rwanda gituma abanyarwanda bose basangira ubutegetsi. Abatutsi batwara mu Rwanda baranka bacyahita nko guhunga. Ari aho cyawumva yuko n'umuryango wa Kagame, ko na Kagame yari mu muryango w'abatwara, umva yuko yavukiye nabanse gusangira ubutegetsi. Ari nayo mpamvu bemwe no muri 94 kugira igihe indege ya Habyarimana yari mu Habyarimana na president wacu Ntajyamira ikorogwa, haciye haba ikintu kubera ajya amasezerano y'Arusha yavuga yuko ari 40-60 nk'ibyo mu Burundi, FPR 40% abandi 60% mu burongozi bw'igihugu ngire batunganya mu gisoda kivangane. Ngo rero bansivye kubera bari bakeneye kwiga, bari bakeneye gusubirana ibyo bari bafite kubera avance 59 nibo batwara igihugu. Nyabatutsi rero ko rafise iyo ideology yo kubimva yuko ari abatutsi cyane gusumba kwa abanyarwanda, banse gusanga n'abandi banyarwanda bagenzi babo. Ivyo rero iryo shano niyo baciye baza kuza kwanduza abarundi. Ari nayo mpamvu ubona kwa gasore yaciye afa Sante Kwera ashaka partage. Urabona Pierre Ngendandumwe yari umushikirangoma wa mbere, yari umuhutu, baramwica. Bavyo ugiye kuraba ibyabaye byose ubwicanyi byagiye kuraba byirindwi na kabiri bica aba intellectuel bose y'abahutu, ari naho na se wa nyakwigendera Nkurunziza yapfiriye. Urabyibuka yuko nawe ari imfuvyi ya 72 n'abantu benshi basa, kandi abantu bagiye barafindwa na kabiri barahamwe aba officier benshi b'abahutu bari mu gisoda bari ki bose barahwase kumusaba kibagira ubwoko bumwe. Urabyo rero ayo mashaniro bagiye baratuzanamwo na yagiye avamwo akaga kose Burundi bwagiye buramenya ko yene son excellence yabivuze. Mugabo mu nyuma abarundi kwera abarundi bo bashaka amahoro, sibyo? Hano baza bavuga ngo sende David ngo nta n'umutumba yigeze ufata. None ibiganiro byabaye kubera iki? Urabyo kandi kinacho ugomba kumenya nuko sende David iyo ataza kuba karenga, sende David ntigeze igenda kugwa, ntigeze igwana ngo ni ngwano ngo y'abahutu cyangwa y'abatutsi. Oya, bo bari bakeneye etat de droit, bari bakeneye igihugu gikurikiza amategeko kinayubahiriza. Nayo mpamvu kuri bo hamaze ibiganiro abene igihugu babiyumvisemo barabatora kugira FDD ivuke, umwene gihugu afate umuheto. Ni kwera karenganyo kariko karaba ngaha mu Burundi. Hari umunyarwanda yigeze kugira histoire itagira umutwe n'amaguru kuri TV twa Intsinzi TV. Ibyo cyadahise ndayishyira kuri Twitter. Ndavuga ati wowe uvuga yuko Evariste Ndayishimiye yakuza kundi igisoda, mugabo ntibyamukundiye. Point yagarukiye aho. Mugasha ndamubwira ati iyo uvuga ati ntibyamukundiye kubera yari umuhutu. Nzamukundiye gute? Kubera yari umuhutu, icyo gihe nta muhutu yaja mu gisoda. Alo. Ngo hama mu nyuma agenda kuri kaminuza y'u Burundi, haba imvuru. Haraba kavuyo ku ishuri. Aho kavuyo ntiyavuze akariko. Bariko barica, hariko haraba genocide y'abanyeshuri kaminuza b'abahutu. Bariko barabica. Mu nyuma none aba Nkurunziza nabandayishimye nabandi nabamuvayo bose niho bari ico gihe. Bashara bafata umuheto. Uravyo? C'est recrutement. Y'igisirikare cha FDD. Shabaye ari uko bari babishe. Umva hariho abanyeshuri bari biga kuri kaminuza. Baja kubica. Abacomotse rero niho rero recrutement ya FDD yaciye iba. Baca bashinga resistance igisoda nabone. Bisiga yuko igisoda cha FDD cyavyawe n'igisoda cyagiye kwica. Umva niho recrutement yabereye. Bavuga bro. Mucha make rero ivyo byose wumva yuko batiga kubera n'abahutu bataja mu gisoda kubera n'abahutu. Ivyo rero amasezerano y'Arusha niyo yaciye abirangiza.
amaze kubirangiza baca biyumva yuko bose ari abarundi mugabo kubera mu mitwe y'abarundi hakirimwe abahutu n'abatutsi reka tubishire mu mategeko tugabure bwejo ntihavuke izindi ngorane batutsi mushaka ibice binga vraiment twebwe turi satisfait na 40% muri leta bahutu ni sawa ego vraiment 60% ni sawa nuko leta iri akantu gusa abantu benshi bakunda kwama bagomba kuvurugana gato n'abantu baca bibaza yuko abatutsi bagomba kuva mu mugambwe runaka bagomba kwiyumvira yuko mengo umututsi ari muri CNDD-FDD ntabwo ari umututsi aguma ari umuki ari umututsi namba leta ya CNDD-FDD vuga ati 60-40 yeshe 40% by'abatutsi bivye muri CNDD-FDD n'abatutsi navuga bro ahantu Franike ari très important kubera hari abantu bibaza yuko CNDD-FDD ari umugambi w'abahutu abatutsi benshi ndanabikubwiye baravuye mu yindi migambi bigira muri CNDD-FDD ari kibazo usigaho nyene iki none kubera iki ivy'ubwoko mu kwita umuhutu umututsi ari byo genre bije imbere cyane we ko ubwoko iki nagira n'ibintu byo tuvuyemo mu mitwe kuko bindi my friend jewe nari umuntu wa mbere navuga yuko twebwe ino mu kibano ntaco bidutwaye sivyo mugabo ivyo biri mu burongozi hariya muri bariya bafata ingingo kubera bariya hose niho bipfira urabivuga bro hariya mu burongozi habaye abatutsi gusa ivyo byose mu gihugu byo kwitirirwa ubwoko bumwe kubera by'ubwoko kubera turaca hariho munake turacagwa twebwe mu buzima nta bikiriyo nta biriyo gusa hariyo abantu bamwe bakiniye kubikamisha voilà kandi surtout n'abantu usanga bari muri opposition n'abantu baba bapinga leta bashagomba kwitwaza ati dufate nk'iyaba ubwoko bwose budaserukiye muri leta nibokiye bavuga ati leta y'abahutu ikerajaganye mugabo umuhutu nyine cyubahiro neva ni watwara igihugu umututsi bazombanza nicegera ciwe bisigura yuko amateka ari clair ivy'igihugu bavyigira hamwe ko ari umushikira niteko ari clair no kugira bashinga umushikiranganje wa mbere abanza kubiyaga yego umushikiranganje wo kwivuna abanzi kugira jeho iteko bizo shingiro ari clair umukuru w'igihugu n'umushikira barabanza bakaraba neza yuko ku mushikiranganje wo kwivuna abanzi adahuje ubwoko la chef d'état major biri clair uravuga bro batanahuje n'ubwoko n'umutekano igabiri equilibre my brother nivyo umutekano baye umuhutu ukwivuna abanzi abumututsi iyo byose babigiye bavyumviriye kugira ntihazobiza ingorane naho ubona ndabisubiyemwo naho ubona dufise ibintu byitwa yuko ari bibazo byinshi mugabo abene gihugu tukabana navyo naho ubona ari ikibazo cya déplacement abahutu n'abatutsi bose usanga batonze muri ville nta modoka izivuga ati bana abatutsi gusa nimuze ndabere ingene tugenda bote batonda isukari tuyitondeye ni twese kubera iki leta ingene ipanze ihurikiyemwo bose ibibazo bavyigira hamwe bose muga mu gisoda no mu gipolisi ndabibutse yuko ni 50-50 niyo mpamvu nyine cyubahiro yavuze ati jewe ndungitse abasirikare kuri tere ndababwiye ati bahutu batutsi n'abatwa genda kibuga nawe uca wumva yuko bamwe baciye bitwaza ngo igisigaye cy'uburundi ko kirica abatutsi c'est faux igisigaye cy'uburundi gihangana n'umwansi kandi uwo mwansi rero nambabo babona yuko umututsi aje kwica abantu ko dufate par exemple igisigaye cy'u Rwanda presque nka 100% n'abatutsi gusa none baje guteruka bivuna ntacyabwa ngo ni wagihuze nyabwoko dufate basuda mu Rwanda baraje gutera ariko nizira kana ko ari mu bwoko rindira gato ndakubwiye ati twebwe ibyo ni example ndaguhaye nije ndabivuze nije ndi imbere ya yego nakaroro nagwaye akarorero abasikire mu Rwanda n'abatutsi gusa bavuga ngo ni imfura bo urumva ingene bameze ntibavuga ibyo abahutu n'abatutsi oya bose batavuga ati je urumva narakoze genocide ni kimwe cyangwa ngo ni imfura nuko bakoresha saba basi ni imfura izo mfura zitwa abatutsi none baje gutera bakabica bose cyangwa ibice nka none nivyo byose kubwiye ko bisha abatutsi kubera n'ubwoko bumwe
mugabo mu Burundi rero biragoye yuko uzana ayo ma ideology kubera baravanze. Okay. Ikintu shaka duhereza ko dushimikira ko uno munsi ni ikintu kijanye na réseaux sociaux. Uno munsi abantu bese bariduga yuko ubutegetsi bwo Burundi usanga buriko buratukwa, abategetsi usanga bariko baratukwa gatandukanye. Si cyaro. Ariko kandi rero ikibazo gihari mu Burundi uno munsi uza gusanga abarundi benshi bari ku mbuga zitari hejuru cyane gose. Baza ko biva kuki, baza ko ari kubera iki abarundi benshi no munsi batari ku mbuga ku buryo uvuga baraza kudefanda biriko biravugwa hari anye badatukanye ariko bikaba mu nzira nziza. Baza ko ari kubera iki? Bo je ndibaza yuko uno munsi abarundi umurundi naho yo bumwe. Umurundi yo bumwe abasumba kubera umurundi iyagwanyagwanisha ukuri. Burya uzotinya umuntu agwanisha ukuri. Bro mwebwe mushake muze muri abantu igihumbi mufise ikinyoma. Je ndumwe mfise ukuri amwenke nkonkorompa nka derapa. Mugabo jewe ujura muri abantu miliyoni mufise ikinyoma. Jewe mpagaze mvuga ukuri ndabasumba mwese. Niyo mpamvu ubona yuko abahora bagerageza kwibasira Burundi urabona ubu nta nguvu bagifise. Barabuze nibyo bavuga. Kubwa mbere bitwaza ngo barundi ngo bariko barica abatutsi basanga sivyo oro Burundi buremera yuko abanyamurenge sabatutsi n'abakongomani kandi nta barundi bigize begenda kwica abatutsi bagiye kubakingira injo yabivuze mugabo ari abantu bafise inyungu ku mutekano muke uburi kurarangwa muri Kongo kugira babandanye ko burya izi ngwane zose zagiye kuba mu gihe abakomisiyonere ba FPR bafashe igihugu cy'u Rwanda nabace kandi burya gatoba amata kaba kanini. Hari abantu benshi bamaze gupfa kubera agahere gato kaje ngo kwino ntabyo urumva ngo kaje agahere gato ndakirengagizamo karakura umuntu agapfa imagari havamo kanseri. Inzo ngwane dufise muri kubera urofete kuba tufise muri twebwe mu muryango wacu muri East Africa muri CPGL cyangwa dufise umuntu wewe abona yuko ubukiriro bwiwe ari uko yohungabanya amahoro y'abandi naho rero hacaba ingorane urabyumva so uvuga rero yuko kubera bo badanaze ibinyoma twe twaba dufise ukuri turahangana nabo yego. Okay, kintu kiba kivugwa misi yose ndetse n'abarundi barashaba muri usanga bose ngo ariko ridogera bavuga ati connection nta connection ihari yotuma twisanzura mu kuvuga mukubeshuza uvuze connection network internet. Yes, internet muri no uploading ukoresha iki? Yes, jahanze benshi uno munsi bituma abataja kuri Instagram kirazira ko abana ibyitwazo. Hari umunsi no mutuploading aho uploading urumva hari abantu bamana jewe ndi aranje nkayiro hari abantu bamana impamvu zo kunanirwa. Wowe ntabwo ari umugwanyi umuntu wese azokubwira ati ngo byanse ngo kubera wowe ntabariwe uya ushaka urashira pembeni. Kirazira kwamana impamvu zo kunanirwa nkurabuze internet gute we video ngayo ipima majiga 10 no uploading kaja ko none wa internet wayibuze gute uwo muntu mwene uyo yosi impamvu avuga ati turakenye nk'umuntu yopfuma avuga ati ndakenye nta mega mfise canke ubu na president Starlink ngaha Starlink ushaka uri mu mwongo ikora na satellite vuga ati ndakenye mugabo ntiwitwaze ngo internet. Ni kiye kintu gituma umuntu aba mu patriote koko kuko uno munsi abenshi ari gino usanga n'umuntu ari umurundi ari mu mahanga mugabo ugasanga aravuga nabo Burundi benshi kumbugura babona ugasanga ntakunda jo kuvuga neza bajya nibibwa cyabibaza rero nk'ubu hari nk'abantu mora ndabo uno munsi bagenda bavyimba ngo na diaspora mugabo ubwo diaspora yaronse ugasanga yabuhawe na coopération leta ya CNDD-FDD yagiranye na Serbia. Umuntu mwene yarakwiye kuza hayagiza CNDD-FDD avuga ati nukuruka imana intwaro y'abadede bayita intwaro y'abadede ni hangame yatumye je nitwe mu diaspora. Ubu histoire agenda kumonta hariya ababumonta ikarondera ivuto dupapuro mwarangiza ku marezo zose yazenga ati kwikwi genda inbox turabizi neza ingene tugenda kuvuga bagomba kukwica bagiriki sawa mugabo bigume hiyo mugabo ukuri arabarakuzi namba yaronse zo miliyoni mirongo zo kugira shike ace muri ya zanzira hari inzira ntigeze mbona ngo zitongo zanda kugarika ngo bagiye baracango ya misozi vuga ndire musozi ndakugarika ndabareka n'ikirundi jambo gikirundi
umusozi udugwitwa ndakugarika gute barayurira bakavuga ati umusozi urangarika ndakubwira so gasanga rero uno munsi kugira witwe kukunda Burundi ubwenda kwanza kumenya ati umuryango wanje uri he mbe urazi yuko impamvu ubona tuguma dusa uranaje nta minsi he ubona nageze ni Bukavu je sishobora kumara iminsi 3 nagiye kuraba ku mupaka ingene hamerewe n'imibu ibiri fumangarukira ku ruhu kugira mbona ati umwene gihugu abayeho gute hamwe twajana ago kubera umunsi umwene gihugu wahagiye abuze umutekano muri cyo gihe Burundi buzaba buri muri danger kubera hagiye ni Burundi niho Burundi buhera umupaka unize umwana ngeze hagiye abatekanye unize mfata simbizi yageze Bukavu amaze ndabubwira perimetre igihugu cyacu kiba gikontrol shobora kuvanga nkagenda Bukavu nkinjira neza nkavayo nkagaruka avaya amahoro ntagera naho no ku mupaka w'u Rwanda na Kongo nabyo nkaho bereka ati umupaka ngujya haje genda marabe kuri internet kuri Twitter yanje ama video yose ariko urabyo ikindi kirekana yuko Burundi burinzwe ntagi umuntu azo kubesha je bage batipe nabageranya nka ya nkoko yabishatse cyane umuvuduko w'isake bazwe umuvuduko w'isake byahetse bavuga bro ni umuvuduko w'isake so rero burya gukunda igihugu si itegeko ateko yagiye gukundisha umuntu igihugu ni wewe gutakumenya ati none habaye ikibazo bigenda gute uravuga bro ntamu abarundi twese twarahunze abyo twarabaye umutekano muke turaza agaciro k'amahoro n'umutekano niyo ngo n'ubudutekanye abyo uwo mwasi dufise n'inzara niyo duhangana nayo turonke icyo dufungura turonke icyo tubika mu mufuko jewe iyo mbonye abantu batondeye bus ndahaca hajya kenshi muri ville igaje sindayita amagogo kubera iki gasimbi ya uyitikiwe bajya abantu bose ugiye ukabasopa uzobasangana amafaranga mu mufuko nusanga bise sisa yonyene gushaka ngorane se amafaranga n'abari mu mufuko ubata yafise bayamaze kuhatura n'amaguru hari n'undi nababaza agaciro k'umwanya je ejo hari umuntu nahaye lift ndamugeza mu Ngagara yaratashe mu buterere ndambwiye ati ngaha ndashitse yarakoze ivyunguka yubakira akazu kiwe mu buterere uravuga bro sawa baramubwitse mugarapambara yubakira akazu baremera kivira muri ville ndogondogo yambwiye ati kenshi ari tayira ndongondogo ati ni 45 minutes kuva muri ville gushika ha mu buterere igasikure none uvuye muri ville kana amasaha yose utahira utrasa mu bwiza yego ugacumanukana kuri kotebo ukashira mwijaye kuri kotebo urogeze kumutakura n'ubugi kera bimaruriye vraiment ambwiye ati ni 45 minutes yego ega ni bimwe gusa by'abantu twamaze kwishiramwo ubu bwabunebwe tutabayeho mu bihe bya basokuru bahora bagenda akava agiye kwishura akagenda ibirometero 10 cyandaza abantu yiga 10 kilometre kandi yatonda minsi yose yiga urumva harabaye ubunebwe ofete d'une part ndashaka no kubleminga leta yagiye korosha ubuzima yo twigumira muri ya systeme twiga ku birometero byinshi y'amashure ubu umviriza igari entrenema oya nurocuva none ngo twaremye abanebwe ushobora kumara amasaha ne ngurindiriye bisi kandi ayo masaha bari kuba bamaze gushika muhera none hari igihe umuntu adabasa ayo magara adashobora gushika amagara yabuze gute fariko ne kaho tudahindanye utondera bisi isaha yose ngurindiriye bisi oya vraiment banga ufate kutera ugashira mu gutwi curindira bukira kera saporo zigihe narabwiye umuntu ategura ka saporo gusa kameka ugenda fresh mid thanks adashika muri quartier wagenda upia kamwe washanga washisi yote yuri bita patriotisme yego uravyo niko gukunda igihugu kumenya uti bimeze uko baga rero bagana bakoze ivyunguka bakaronga amafaranga kubera ushobora gutondera bisi ata amafaranga ofisi yo kuri ushobora gutondera igitoro ata amafaranga ofisi yo kukigura bavuga bro je iyo mbonye umuntu atondeye igitoro mbona yuko umufuko urimo amafaranga nta kindi je mbona iyo niyo reflex ya mbere jenge simbona ingorane ahubwo mbona inyishu bavuga bro nuko rero so tumenya rero ati igihugu kigezehe gukunda igihugu rero no kubishira muri yo sense tuguma tuzobona ibibingu imiduga ngo yabuze none ubu uyi ureba abantu bakora ivyunguka
ugasanga kubera bari mabisi gacagenda je nuko ntanga lift vrem ndazi nka nurunga kuri ya supu yiwe agiye muri vyara abapakira ati 10 oya ntarihisha eka share 10 oya bapakira 5 oya vraiment ntarihisha urihisha gute kandi ari no ibaze nko muko kweza ari mu Ramazan uvuye warihisha nakubwiye afise ya supu yiwe oya gakumwa aye guza 5 muri urazi bako bahari ibe voilà hariho benshi vraiment bavuga ati iyo kazi akanda profitire nk'ivyunguka kandi akubita ituru agarasubira agashagaruka kandi agapakira abandi bagenda muri ville agora avuga ati nganda rose ya mustere ngaziro gatumusanga ngo yagiye kugara muri ahita gute kumavuye gawe bari gabatutsi agenda gute cyo muri ville kasapasa pesa ugasanga ngo yagiye kugara ku mafaranga yari gutangamwe lift jewe nukuri nukuri umumpagaritse ndahagarara kamuhari gusa sindenza babiri amujya mu rugeni abantu abantu benshi bajamwe ni babiri gusa nagwari babiri agenda abantu bagavuga ati bacambwiye ati Imana iguhezagira akoroka Imana iguhezagira yes mu gusozera ikiganiro cyacu uno munsi koko urabona neza yuko bamwe mu barundi barageza kwiga kuba abapatriote gukunda igihugu muri rusange message imwe ku muntu wese yumva yuko ashobora kugwanira iteka ry'igihugu message imwe ku muntu wese gaduka je mvuga ijambo rimwe gusa urabona uburundi ku rubibe rumwe ari Tanganyika sivyo Tanganyika buguru yicemwo ugomba kuba ufite ibyangombwa bikurekurira kurujabuka sivyo urundi rubibe ari Kongo urundi rubibe hari Rwanda urundi rubibe ari Tanzania kandi akubwira aho ibyo bihugu byose ngene bimeze uno munsi nta murundi yohungira mu Rwanda niyo urabyumva niyo mpamvu umunyarwanda aje kuvyonga Burundi n'u Burundi bari dictator tutuvya tuvyonga u Rwanda none igare bakigenda simbizi harabagenda mu Rwanda harabaza ndabwiye ati hamwe habaye akajagahari dufate pour le moment ntakahari wowe mvuze hamwe kuko urabona hajya ijya frontiere ubona hajya ari abantu bandeze ngo none ngo ubu ngo bizogenda gute ngo ko Burundi bugomba buronka umubanyi bwanka ariko ko byabananiye n'ubu ushaka ngo tugende uvira byabananiye hajya bisigura iki namba utahura neza igihugu umubanyi umwe rudende dufise mwiza w'u Burundi ni igihugu cyitwa Burundi umubanyi wawe ni wowe nyene uramaze gushika ahantu usanga ati solution ya nyuma ari wewe ni jewe nyene umva byose byansi ni jewe kwera umurundi habaye intambara ngaha mu Burundi umuntu ntare buhungire mu Rwanda iyo ntambara kugira birakunda nuko ijya Kongo yoba yafashwe n'umwansi ijya perimetre kandi umurundi ntiyohungira he muri Kongo Tanzania yoyo bajya birazwi baca bugara mwazanira ibibazo okay wowe umurundi muzima uvuze ubwenge bukwiye sivyo ikintu cyambere urwanira nuko igihugu cyawe kidatekwa kandi gitekana kandi umumanya gatekana twese turifuza yuko no mutwe ubona yuko imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda isubira kuba myiza ivyo rero kugira rebe myiza jewe nkaje nk'umurundi akunda u Burundi ya hypocrisie y'abanyarwanda urayizi uzomva nabajya ba influencer abarundi n'abana beza ngo bagasanga bo igihe cy'amasho bo barazanga bagakora amasho mwa karinda umurundi ko azogenda akora show iwabo bakabura ya ntavyo mwari mufise muje go presenter yose oya byari bihari byinshi ubu unye niho vyari kuba bikora oya my brother ubu byagiye kubera babonye yuko habavye babonye ko twabakaguye baca baruguru nisikirize my brother bari badufise umviriza kijyagiye suva ngo bari badufise kijyagiye twari twuguruye ari umubano mwiza sivyo natwebwe twariyo hari tuziki dukeza ibisusu zande hari imiziki yaramaze kujayo hariya mu Rwanda ico bo bakoze bakiniye kuza kutwafonsa ega mana abanyarwanda bafise ideology mbi bakubwira yuko ngo ari urundi Rwanda
bari bakeneye gufata Burundi babugire province y'u Rwanda. Oya Kuya muri entertainment oya kuva mu mateka y'igihugu turabizi yuko Burundi n'u Rwanda kuko nabavukanye ahubwo twebwe nk'abarundi kugira ngo kumbure tubone dutera imbere cyangwa East Africa ko muri usanga igenda neza nuko twosenga kugira independence ya bino bihugu yarondewe nande ni Burundi n'u Rwanda na gwa gasoro none si none u Rwanda ka Burundi niyo mpamvu barira kandi nta munyarwanda n'umwe atagira ahantu bita ku Murundi muri bake n'ubu ushaka kubaza umunyarwanda uwo ari we wese uhere hariya ruguru za Gisenyi zande gushika ino za Cyangugu zande ino Pluto muri Rusizi ahita muri Rusizi ubaza ati ku Murundi ni arakwereka urumva yuko kandi nta nabandi bantu bavuga ahanya ku Murundi atari twebwe icyo ngomba ndakubwiye rero icyo ngombye kukubwira bisigura yuko tugomba tubane mugabo twubahana kandi birakura apana bya bindi ngo jewe ndakubahe wowe nawe uco bibaza yuko no fetwe nakubashe nagutinya abanyarwanda naho bihendera twe turabubaha tububashe biri mu mico y'u Burundi kuba umuntu ari we wese mugabo rero bacha bibaza ati aba batipe bagize iki badutinya c'est faux. Yes musozi gawe cyacu rero nibaza yuko umurundi wese ahari nibaza yuko ari ugusenga kumbura sengera kugira ngo imigenda nicyo kuba myiza imipaka yuguruke hamadushure kwisanzura hari anya bazenga abajya umukeke tugendera tunywa amata je nuko yarongoye umugore afise amaraso y'abanyarwanda kazi nk'ubu no kandazi ko kunda abanyarwanda arabizi araga code kamwe nigeze kuyati ndakore hari umunsi umwe mena amabanga ya matu gato hari umunsi umwe nigeze kumubwira ati reka ndakore kuri umunyarwanda kazi yagize ngo yarara komye induru araga code ikinyarwanda kazi ndambwira ati ndakore kuri umunyarwanda kazi ndaboneka amaraso ko yafije ati tigira tura numva komye induru abakobwa b'abanyarwanda kazi bakomye induru abakobwa b'abanyarwanda kazi oya wewe ntabyo yarazi ko afise amaraso yo mu Rwanda gatereka nabigumvije kuri umunyarwanda azobitubwira aya n'amabanga yo mu rugo uyu munsi tuzomubwira nawe kugira ngo mama mwami aze atubwire ubu amabanga impamvu urumva rero ari n'abamesha hari ibibazo vyinshi biba muteje urazi byara barumika ngo nivyimane ko mu rugombo ingene abamesha babikumbuye babikobe ega abarundi barabirungika bagaca urakumbuye nuko wewe mu bantu bambere bose basenga imigenderanire myiza oya je narugenda ubatse mugabo arabamesha bakumbuye ibinyago ega barabirungika ngo bije gukora mu restaurant mu maki ngo bije kuneka rero bije kuneka bigaca bihonje umurundi gataya mishe mwamaje ndagushimiye cyane urakoze cyane uzi twazi ibintu byinshi kandi bitandukanye ku banyamurenge rero badukurikirana abanyamurenge big up sana basita abanyabyinshi abahondogo abanyakarama harimo n'abahima imiryango mbe wo muryango wa mwengo numuki wewe umuryango wanje mbenduyo ndumuki yewe kandi nta no ndaniyo usanga uri umuswezi w'umutanzania Aswezi turashimye cyane abanyamurenge bose badukurikirana turabakunda mu Burundi ndagushimye cyane nawe nande ndagushimye cyane abanyamurenge nabi wacu kandi vuba ndasubira dero nimba twagiye kambe musasa bunzo gutwara bwagiriza mu Ruyigi bahari babona ukuraje babona Francine niyo sabo bako bien sana ndabakumbuye sana turahuza cyane ndabakumbuye mfise y'abagenzi benshi hari za igasogweho abajama banje ba Ruganzu sinzi ko araje no muri Amerika muri Amerika Trump ko yari ataenda ko yes tabashimishije rwose mu bose badukurikiranye bakunze African TV batuye ku munsi asante sana